Imana ishimwe cyane gose mwese abakunzi ba Nkund'Ijambo, nongeye kubaha ikaze kuri uno munsi. Imana ibahezagire cyane gose, mwebwe mufashwa na zino nyigisho kandi muriko muragira aho muva naho mugera kubera izi nyigisho. Imana iduhane umugisha. Ni Karine Bera baranyizigiye niteka n'umunezero imisi yose kubana namwe, nukuri n'ivy'agaciro sindabifata ibisanzwe. Mwebwe mwese mundungikira ama message, mwebwe mwese mumbwira ingene mufashwa, nukuri Yesu abandanya biyereka, abandanya bagirira neza. Namwebwe mwese musengere iki gikorwa, Yesu abandanye abaha umugisha. Nama nabivuze n'igikorwa kinera amasengesho, rero mwese mufata umwanya wo gusenga kubw'iki gikorwa, nukuri Imana ibibaharure ko kugororoka. Teme y'uno munsi rero nayise ngo ijoro rirafise ububasha, ariko n'umurango ufise ububasha. Haleluya. Ijoro rirafise ububasha, ariko n'umurango ufise ububasha. Turabizi twese umunsi ugizwe n'amasaha 28. Ayo masaha 28 nayo akabamwo ibice bibiri, umurango n'ijoro. Ibi bihe bibiri birakuranwa ku munsi, birakuranwa muri ayo masaha 28, kandi nta na kimwe gishobora gukuraho ikindi, nta na kimwe gishobora kwankira ikindi ko kiza, kubera ko niko bimeze, bigomba kugenda gutyo. Onye hagomba kubaho umurango, hakabaho nijoro, niko Imana yabiremye. Iyo igihe c'ijoro cageze, igihe c'umurango ntigishobora kuvuga ngo ya ngo we ntuza ngo ndakwankiye. Canke igihe c'umurango cageze, ijoro ntishobora kuvuga ngo ya wowe ntuza ndakwankiye. Ntibishoboka. Ivyo bihe bigomba gukuranwa ku munsi uko nyene muri ayo masaha 28. Ariko vyose uko ari bibi bitandukanya n'umwanya, kimwe cyose kigira umwanya wacu, kandi iyo umwanya wacu wageze nta na kimwe cohakana ko kindi kibaho, kubera ko umwanya wacu wageze. Haleluya. Ibi bintu rero Imana yabimbishuriye canke yabinyigishije ko umunsi umwe ndiko ndaja ku kazi mu gatondo, nkorera kure yo muhira, ntwara n'imodoka iminota 45. Hanyuma kubera ibihe turiko turinjiramwo vy'imbeho, hariho ukuntu usanga umurango ubonetse uteba, bugaca bitatevye, ugasanga mvuye muhira, kenshi mva muhira mu masaha 11, mugabo mva muhira hakiri mwijoro, hacirabura, hatabona, ku buryo usanga umurango ugiye kugaragara ngira nshike ku kazi canke nanashitseyo. Hama rero umunsi umwe ndiko ndatwara imodoka, ndiko nja ku kazi, ngira gutya ndaba gutya ku bicu, mbona hahindutse, ntihakimeze kwa kundi hari hameze nkiva muhira, ntihacirabuye kwa kundi hari hirabura. Niho naca numvira ijwi muri jewe rivuga ngo ijoro rifise ububasha, ariko n'umurango ufise ububasha. Imana ishimwe cyane. Urumva nubwo mva muhira hirabura ari mwijoro, ariko haragera igihe umurango ukaza, kubera ko nawo ububasha bwabo bwageze ko bugaragara, nawo hageze yuko ugaragaza bwa bushobozi bwawo. Ijoro ntirishobora kubandanya kubera umurango umwanya wayo wageze. Imana ishimwe cyane. Imana iranyigisha kuri iki kintu candagikura mu inyigisho. Hari inyigisho dukunze kumva ivuga ngo nta joro ridaca. Ni inyigisho nziza cyane ikomeza abantu bari mu bihe bibi, ibereka yuko uko biri kose bizohera, ngo nta joro ridaca. Ikibazo suko ijoro rica, ikibazo suko umurango uza, kubera ko duhejeje kuvyumva uko bigenda kose bitegerezwa kubaho, uko bigenda kose kimwe cyose gifise umwanya wacu. Ariko ikibazo si ico, ikibazo ni mbega wifata gute mu gihe c'ijoro, mu gihe urindiriye ko wa murango wawe urasa, mu gihe urindiriye yuko wa muco wawe urasa, mu gihe urindiriye yuko rya joro ryawe rica, mbega wifata gute? Nico kibazo gihari, nico kibazo naje ko kubaza no munsi, nico kibazo naje we ndiko ndibaza no munsi. Mbega wifata gute mu gihe urindiriye ko rya joro rica, kubera guca koko rizoca, mugabo uriko wifata gute? Uhagaze gute muri uno mwanya mu gihe urindiriye ko rya joro rica? Reka nishimikize inkuru zibiri ziri muri Bibiliya mu gitabo ca kabiri c'Abami mu gice ca 4. Harimo inkuru zibiri z'abagore babiri. Uwa mbere ni umupfakazi w'umukene, uwa kabiri ni umukire afise n'umugabo, ariko bose baciye mu bihe vy'ijoro.
hanyuma barabona umurango mu nyuma ariko babanje guca muri ivyo bihe by'ijoro. Nashaka turabe ingene bifashe muri ivyo bihe, ingene babihendorinze, ingene bavyifashemo mu gihe bari barindiriye yuko umuco wabo warasira. Imana ishimwe cyane. Muri ico gitabo ca kabiri c'abami mu gice ca 4 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo w'indwi tubonamwe inkuru y'umugore w'umupfakazi w'umukene. Uyu mugore umugabo wiwe uri kurasoma ingene inkuru imeze, umugabo wiwe vyumvikana ko yari umuntu yubaha Imana, yari umukozi w'Imana, yari umuvugishwa n'Imana. Uyu mugore rero amaze gupfakara, umugabo we ngo yari afise imyenda, yari afise amadeni mu bantu. Hanyuma umuntu ngo aheraniye araza kwishuza. Yarabizi ko uwo mugabo yapfuye atakiriho, yarabizi ko uwo mugore ari umukene atahafise yokura ubwo buryo bwo kumwishura, ari aza kumwishuza, aza kumubwira ngo namuhe ivyo umugabo wamuhe asigaye amuheraniye. Umugore kubera ataho yari afise abikura, wa mugabo acamubwira ati okay rero kudafise aho bikura ndatwara abo bana bawe babiri, yari afise abana babiri b'abahungu, ndatwara abo bana bawe babiri b'abahungu baje kubabaja banje, ngende kubakoresha ivyo shaka ko vyasekundiya. Uri kurasoma mu makomantere biblique urabona ingene kiriya gihe ngo vyari vyemewe ko umuntu ashobora kwishura ideni yigurishije canke agurishije abana biwe. Iki gihe rero umugore ntabwo yarabagurishije, mugabo bamubwiye yuko nta yindi option yari afise, kwari ugutanga abana biwe babiri bakaje kubabaja uwo muntu uyu mugabo yagiye aheraniye. Urumva ko uyu mugore yari mu gihe kibi, yari mu gihe c'ijoro ribi, yari amerewe nabi, ntiyari afise yaja niyava, yari yarasugerejwe n'ikibazo. Iyumvira ikigeragezo kikubwira kugutwara abana bawe, abo bana nibwo butunzi yari asigaranye, ibindi vyose vyari vyaraheze kuri we, nta mugabo yari agifise, abana nibwo butunzi yari afise imbere n'inyuma, noneho nabwo nyene baca bamugira ngo nabo baramumutwaye. Urumva iryo joro yari ari mugene ryari rimeze, urumva ko yari mwijoro ribi cane gose. Ariko danarakunze inyifato y'uyu mugore. Uyu mugore yari afise kuca yicira inzira, yari afise kuvuga ati reka ngende kwidandaza nje kubimara yandondera amahera, ndiha amahera y'uyu mugabo, reka ndondere ingene nokiza abana banje, oya n'abana banje bontwara ntiyatevye muri ivyo. Ariko uyu mugore yavuze ati ndagiye ku mukozi w'Imana, ndagiye kuririra umukozi w'Imana amfashe, kumbure Imana yontabara. Acagenda kwa Elisa aramwinginga, aramubwira ati umugabo wanje uramuzi, yari umukozi wawe. Elisa niwe yatwara abavugishwa n'Imana ico gihe, aramubwira ati yari umukozi wawe, uramuzi, yapfuye adusize mu myenda, none bashaka kuntwara abana banje. Agenda kuririra Elisa. Haleluya. Bene data, tube tumenya aho duhagarara, tube tumenya aho tuja, tube tumenya uwo tuja kuririra, tube tumenya aho dukura igisubizo c'ibibazo vyacu, ko atari mu vyiyumviro vyacu, atari mu nzira ziwacu, ariko Imana yo mwijuru ishoboye kudutabara. Haleluya. Wibuke navuze ngo igikomeye si joro rica, kuko guca ko riraca, ariko igikomeye ni ingene wifata muri iryo joro. Ubukene ni bubi, ubukene butera igisuzuguriro, ubukene burakwambura agaciro kawe, ubukene bugutuma atacu usigara ufise uvuga, ubukene buragusuzuguza. Iyumvira uyu mugore ingene yari amerewe kubera ubukene. Wowe kumbure ntibiragera yaho bokubwira ko bagutwaye abana bawe, ntibiragera yaho bokubwira yuko bagira bagurisha iyo nzu yawe urimo, ntibiragera kuri iyo stade. Ariko iyumvira uyu mugore ingene yari amerewe, kumubwira ko bagira baze kumutwara abana biwe. Narakunze inyifato y'uyu mugore. Agenda ku mukozi w'Imana, araririra umukozi w'Imana, aramubwira ati ntabara. Elisa aramubwira ati mbega ndagufasha iki, ufise iki? Umugore aramubwira ati nukuri nta na kimwe fise kindi atari agakarabo karimwo utuvuta twa elayo dukeye. Elisa aramubwira ati genda utire ibintu mu babanyi, irukanga mu babanyi utire ibintu byo gushiramo amavuta, kandi ntutire bike, utire vyinshi, ugende vome muri ako gakarabo. Haleluya. Ugenda uvome. Umugore aragenda aratira, araza yugura ya mavuta, aravoma, arasubira aravoma, aruzuza, arashasubira ku mukozi w'Imana ati nahejeje ibyo wambwiye, none ngire gute? Ati genda vyose ubigurishe, genda ugurishe wishura ideni, ayasigaye witunge n'abana bawe. Haleluya. Bene data,
iyo umenye aho uhagarara, iyo umenye uwo utumbera mu gihe cy'ikigeragezo, iyo umenye uwo uririra, iyo umenye uwo ubwira, urabona ukuboko kw'Imana, urabona kugirirwa neza n'Imana. Uyu mugore ntiyaciye aja kuganyira ababanyi ababwira ingene bagira bamutwara abana, ntiyaciye aja kurondera gukora ibiteye isoni kugira ngo aronke ingene akiza abana biwe, ariko yagiye ku mavi, yagiye ku mukozi w'Imana, yagiye gusenga. Imana iramugirira neza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nari navuze ngo ni inkuru zibiri ngomba kuvugako. Iyindi nkuru ni inkuru ikurikirana n'iyi nyene ivuga ngo ku mugore w'Ishunemu. Niko ijambo ry'umutwe rivuga ngo umugore w'Ishunemu n'umwana wiwe. Uyu mugore wewe rero yari umutunzi, kubigaragara n'amaso ntaco yarabuze, yarafise vyose. Uyu mugore rero w'umutunzikazi akunda umukozi w'Imana Elisa, akama mutumira muhiriwe ngo aze basangire. Hanyuma haragera igihe none habwira umugabo wiwe ati ndakeneye ko tumwubakira icumba hejuru azoza arashikiramo yaje kuturamutsa. Abwira umugabo bamwubakire, baramwubakira hazohora ashikira. Bamaze kumwubakira hazohora ashikira, Elisa akaza kubaramutsa. Umugore navuze ngo vy'amaso vyagaragara atacabuze, ariko nawe yari mu gihe c'ijoro, yari mu gihe c'ijoro. Ndakunda ijambo ry'Imana cyane. Murambwira muhemu w'Imana nti iri jambo ni wewe wagiinspiye abaryigishije, ni wewe wari bashizemo, ni wewe wari bahumekeyemo. Ndasenze kugira ngo uri ntahuze umbwire ico washatse kuvuga. Narabajije muhemu w'Imana, none izi nkuru kubera iki zakurikiranye gutya? Duhejeje gusoma iyo umugore w'umukene w'umupfakazi, ubu mbonye haciye hakurikira iyo umugore afise umugabo atari umupfakazi kandi w'umutunzi. Muhemu w'Imana arambwira ngo ijambo ry'Imana ryashatse kwerekana yuko ibihe vy'ijoro bica kuri bose, biraca ku batunzi, biraca ku bakene. Ibihe vy'ijoro nta numwe bitinya, ibihe vy'ijoro biraca ku ari we wese. Uyu mugore w'umutunzi nawe nyene nubwo yagaragara nko hatacabuze, yariko araca mu bihe vy'ijoro, nubwo bitagaragara inyuma, yari mu bihe vy'ijoro. Vyabaye ngombwa ko umukozi w'Imana abanza kumara igihe mu nzu yiwe kugira ngo amenye igihe c'ijoro yariko aracamo, kugira ngo amenye ko hari ahantu yari akeneye gutabagwa n'Imana. Umukozi w'Imana Elisa atangura kumubwira ati none nukuri watugiriye neza cane, udufata neza cane imisi yose yo tuje ngahi wawe, none ndagukorera iki? Kubera Elisa yarafise power, yarafise ijambo, no ku mwami yarafise ijambo. Aramubwira ati ndagusabira iki ku mwami? Mbwira ico ukeneye ko no gusabira ku mwami. Ariko umugore aramubwira ati no kuri jewe meze neza, n'amahoro menshi, ntaco mbuze. Umugore yari mu bihe vy'ijoro, ariko yari yaravyakiriye, yari yarabigize ati reka twibanire. Iyo mugore yari amaze kuba comfortable nijoro, yari yumva iryo joro atakibazo rimuteye, yari yumva iryo joro amerewe neza, atangorana afise. N'umugore aravyivugira ati nukuri je n'amahoro, no ku mwami ntaco ndahakeneye, meze neza. Yumvira umuntu avuga ko atari kintu akeneye ku mwami, uwo muntu wumva ingene yari amerewe. Nariko ndasomye inkuru ndavuga ati iyumvire je nk'ubu unye hagize umuntu aza kumbaza ati ukeneye ko ndagusabira iki kwa president atwara Amerika, ko novuga ngo ntaco nkeneye? Oya reka, ivyo novuga ni vyinshi, notanga liste ndende cyane gose. Ariko uyu mugore wewe uravyumva ko ntaco yarabuze, yarafise ibintu vyose, Imana yari yaramugiriye neza, niko novyita. Yari yarahezagiwe, ariko hari ico yarakenye. Mugabo ko yari yaracakiriye, yarakigize iciwe. Kwa kundi nigisha cagiye nkavuga nti hariho igihe umuntu yakira ikintu akavuga ati iki ni canje, reka twibanire, ntaco kizohindukako. Uwo mugore yari yamaze kuvyakira. Ariko Elisa umukozi wiwe Gehazi aramubwira ati erega uyu mugore nta mwana afise. Wumvise ryajoro wa mugore yariko aracamo, umugore yari yarakiriye, yari yumva
nta mwana azopfa aronse yari yaravyakiriye nyene yaramaze kuvuga ati ubu nyene ni kwiberaho gutya anye nkaza ndafasha abakozi b'Imana barengana nkashigikira ibikorwa vy'Imana nkakora neza nyene nkazokwifira hama nkaja mwijuru. Niko yari yimereye. Nkuko runo munsi hari abantu bavuga ati iki inye naragihevye nta nico ngisengera, jewe nirindiriye kuja mwijuru, nzokora ivyo Imana ishaka, nzogenda uko Imana ishaka, nzofasha abakene, nzofasha imfuvyi, nzofasha abapfakazi, nzokora ibikorwa vy'Imana mw'ishengero, nzotanga icicumi, nzotanga amashikanwa, nzoshigikira mu kubaka urushengero. Mugabe ibi inye nta nivyo ngisaba, ibi narahevye. Hariho igihe umuntu aba muri iyo situation akavuga ati narahijeje, iki naco ngisaba. Ariko uyu mugore Elisa aramubwira ati umwaka uza nk'aya mango uzoba ufise umwana w'umuhungu. Urazi inyishu uyu mugore yamwishuye, yamubwiye ngo reka kumbesha, reka kumpenda databuja, reka kumpenda, reka isigireho, reka ivyo byihorere, bireke ivyo nta nivyo nkisengera, ivyo naranavyibagiye, bireke. Umugore abwira umukozi w'Imana kwiconye ari all set, ataca gikeneyeko. Ariko Elisa ntaco yavyishuye kuko yarazi ko Imana yahejeje kuvuga. Umugore haheze igihe gito aca avyara umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu amaze gukura gatoyi arapfa. Naravuze none ga mpwemu yera, ubu naho ushatse kunyereka iki? Ego narabonye ingene yaciye mu bihe by'ijoro, yari yaravyakiriye, ariko none ubu naho ushatse kuvuga iki? Kubera ko uyu mugore yaciye abura umwana wiwe. Umaze gusoma ucubona ingene iyo wamaze guhishurirwa ubushobozi bw'Imana, iyo wamaze kuva muri ya comfort zone, iyo wamaze kuva muri hahandi ho kumenyera ikigeragezo, ho kumva ko ikintu wacakiriye, iyo wamaze kuva aho hantu, hariho ibindi bihe biza mu nyuma ukamenya ingene uvyifatamo, ukavuga ati oya aha sinicara. Uyu mugore usomye iyi nkuru uzobona ingene amaze kubura umwana wiwe, wibaza ko yabaye comfortable, wibaza ko yaciye avuga ati nta kundi reka dutegure anterema tuje guhamba. Ubwo nyene Imana yashatse kumununguhisha, ubwo nyene naka kanya nyene yashatse ko ndamwakira, reka tuje guhamba. Oya, umugore yarahagurutse aravuga ati ntibishoboka, oya ntibikunda, Imana ntiyonunguhisha, ntavyo no kwemera. Umugore yarabaye umuhizikazi, yaranyigishije gose. Yateruye uwo mwana amutwara ku gitanda kwa wa mukozi w'Imana, aca yurira indogoba, agenda iyo umukozi w'Imana ari, agenda kumurondera, aja kumuzana, agenda kumubwira ati jewe sinari nakubwiye yuko merewe neza, sinari nakubwiye ko atakibazo mfise, jewe uyu mwana nari namugusavye, jewe hari ico nari nakubwiye yuko nkenye, jewe sinari nakubwiye kuri kurampenda. Niko yaciye aja kubwira umukozi w'Imana. Elisa acata abwira wa mukozi wiwe Gehazi atakiriye inkoni, ugenda uyirambike ku maso y'urya umwana avyuke. Ariko umugore aramubwira ati ndagurahiye uguhoraho kuhoraho. Haleluya! Yaramaze kumenya yuko hari haho biva, ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho, nawe we ndakurahiye simvaha tutajanye. Aramubwira ati ndakurahiye simvaha, ntavyo kumbwira ngo urungitse ba Gehazi, ntavyo kumbwira ngo urungitse inkoni, ndabizi ko bishobora gukora, ariko ndakurahiye simvaha ntajanye nawe. Elisa aragenda arakurikira umugore. Gehazi nawe yiruka imbere yabo na ya nkoni ngo agiye kuzura wa mwana, aragenda koza ku mwana, ku maso y'umwana, biranka, umwana ntiyavyuka. Ariko Elisa aragenda arashikayo, ariyugarana mu cumba n'uwo mwana, arahamagara ya mana yasenga, ya mana yamubwira ko imuhaye uwo mwana. Ndiko ndabona Elisa ariko arasenga, ariko aravuga ati Mana, ibi nibikunkoreye, siwe wavuze ko umuhaye uyu mwana, mbega vyavuye muri jewe kubera ko uyu mwana yapfuye. Ndiko ndabona Elisa aryamye kuri uwo mwana ariko aramusengera, ariko aringinga. Umwana ngo arasubira aravyuka. Elisa asubiza umwana nyina wiwe. Haleluya! Umugore yari yamaze kuva mu gihe ca comfort,
yari yamaze kubona aho umwana yavuye, yari yamaze kubona ko umwana yavuye ku Mana, yari yamaze kubona ko umwana ari inyishu y'Imana. Aravuga ati simpeba, simpagarika, ubu ndagenda senge, ndagenda ninginge. Na hahandi yava nyene, hahandi ico wakuye ku mavu kirindisha amavi. Uyu mugore ntiyahevye, yazi ko umwana yavuye ku mavi y'umukozi w'Imana. Haragenda asubira ku mavi, asubira gusenga, umwana aramugarurirwa. Uno munsi Imana yanyigishije iri jambo ngo tureke kuba comfortable n'ibigeragezo, tureke kuvyakira, tureke kuvuga ngo ibi ni twibanire, ibi naramaze kuvyakira, ibi byaraheze. Tureke kwa kumenyera ikigeragezo, tureke kumenyera ijoro, tureke kumenyera, tureke kuvuga ngo iri ni iryanje, iri joro tuzobana kunyene, nzogiberamo gukene gushika gupfa kwanje. Oya, reka kumenyera ijoro mwene data. Genda usenge, genda winginge, genda ubwira Imana. Imana irashoboye. Haleluya. Twumvise yuko iryo joro rizoca, nta joro ridaca, nta joro ridaca. Haleluya. Ndabisubiyemo, nta joro ridaca, nta joro ridaca. Naje ndabibabwira, hariho ivyo nkiriko ndacamo vy'ijoro, hariho ivyo nkiriko ndacamo bigaragara nk'ijoro, hariho amajoro nkiriko ndacamo ataraca, ariko ndazi yuko hariho umunsi umuco uzorasa, hariho umunsi ijoro rizoca, hariho umunsi umurango wanje uzokwaka, hariho umunsi nzogera ahantu mbona umuco urashe. Haleluya. Mwene data, iyo wamaze kuba comfortable nijoro, uriho ububasha bwinshi ridafise, uriho ububasha bwo kubandanya girabura. Reka kuba comfortable nijoro mwene data. Haguruka, 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 haguruka. Nari kuvuga benshi, ni benshi cyane ngahanye mu gitabo c'Imana base kwicara, base kuguma mu ijoro, barahaguruka, baravuga ati enough is enough, harageze kwira ijoro ndarivamo, harageze yuko umuco wanje urasa. Barahaguruka kandi umuco wabo urarasa. Haleluya. Imana ikugire neza mwene data, Imana ikugenderere, umenye ngene wifata muri iryo joro. Uriya mugore yarasugerejwe n'ubupfakazi n'ubukene, ntiyarondeye izindi nzira atari ku Mana. Ubukene buradukamura cyane ubushobozi bw'Imana muri twebwe. Ubukene buradukamura ibihe byo kuba imbere y'Imana. Ubukene buradusamaza, ubukene buratwibagiza, ubukene buradukura mu muhamagaro. Iyo wemeye yuko buganza, iyo wemeye yuko bugira ikibanza muri wewe, iyo wemeye ko ijoro ryabwo ridaca, biragukura mu muhamagaro, biragusamaza. Ugasanga nukigira umwanya wo gusenga, ugasanga niyo wicaye ahantu uguma uri kugira amaresearch gusa nyingene woronka amahera, ugasanga uguma uri kurondera, uguma uri uhamagara abantu batandukanye, urondera iyo wokura amahera, urondera akazi ka kabiri ka gatatu ka kane, uguma urondera ko utaryama, nturyame, ntusinzire, n'itiro nturironke, kubera yuko waribagiye aho biva, waribagiye uwo gutumbera. Wabonye yuko ubwenge bwawe aribwo bwo gukura muri ubwo bukene, ariko suko bimeze. Uyu mugore siko yabigenjeje, we yagiye ku isoko yaho biva vyose, yagiye kuri wa wundi nyene ifeza n'izahabu, aramusenga, aramwinginga, amugirira neza. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 12 havuga ngo, reka ndahasome, havuga ngo hahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Haleluya. Hahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza. Mwene data, wihanganira ibikugerageza, wihangane muri iryo joro, ariko urame, ngo kubera ni wamara kurama ngo uzohabwe ico Imana yasezeraniye abayikunda. Imana yagusezeraniye ko uzoba umutwe utazoba umurizo. Imana yagusezeraniye yuko uzotera uje imbere utazoja inyuma. Imana yagusezeraniye yuko mu mishishagu yiwe wakize.
Imana yagusezeraniye yuko ari yonyine ifeza n'izahabu. Imana yagusezeraniye yuko ariyo vyose muri vyose. Imana yagusezeraniye yuko ari alfa na omega. Haleluya. Wihanganire ibikugerageza n'ibigutandukanye n'Imana, ngo kuko ni wamara kurama izoguha ico yasezeraniye abayikunda. Dusenga Imana. Data wera, ndagushimiye amajambo yawe, ndagushimiye ko wongeye kutwibutsa ko naho ijoro rigira ububasha n'umurango nawe nyene ugira ububasha. Wongeye kutwibutsa ingene dukwiye guhagarara tukaguma duhanga amaso wewe, no mu gihe c'ijoro, no mu gihe c'ibiduca intege, no mu gihe c'ibitugerageza. Tubonye ingene umugore w'umupfakazi yarasugerejwe n'ubukene, atagiye kurondera inzira zindi, atagiye kurondera kwishura ideni acishije mu zindi nzira, atagiye kurondera gukiza abana be waciye mu zindi nzira, ariko yagiye kuri wewe gusa, yatumbereye wewe. Tubonye uwundi mugore w'umutunzi wagiriye neza umuha umwana yari yaramubuze. Umwana amaze kumubura ntiyacitse intege ngo avuge ati n'ubundi ntavyo narindindiriye, ariko yongeye kuza kuri we, warasenga, umwana we uramumugarurira. Mwami wanje Yesu, ndasengeye umuntu yakurikiranye amajambo uyu munsi, ndasengeye umuntu ariko aca mu bihe vy'ijoro muri uno munsi, ndamusengeye ngo umugirire neza muri ivyo bihe vy'ijoro. Uriko aca mu bihe vy'ubukene, uriko aca mu bihe vyo gupfusha, uriko aca mu bihe vy'ingwara, uriko aca mu bihe vyo kunanirwa n'urugendo, uriko aca mu bihe vy'intambara zitandukanye, kubera mwisi tugenda duhura n'intambara. Mwami, ndamusengeye ngo muri iri joro ariko aracamwo, umwibutse ko ukiri ku ntebe y'inganji, umwibutse yuko hariho ico wasezeraniye abagukunda, hari ico wasezeraniye abazohagarara bakarama muri wewe. Ubandanye umugirire neza, ijambo ryawe ribandanye kuganza no kugira ububasha mu mitima yacu. Urakoze ko wumvise gusenga kwanje, ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze, shima, amen. Turarangije, murakoze. Imana ibahezagire mwebwe mwese mwakurikiranye izi nyigisho. Muhagarare mu mwami, muzobona kugendererwa nawe. Tuzosubira ku munsi wa kabiri uza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.